bise nkaho mugira mureme abakozi mugabo ntimwigishe abaja kurema akazi oya nimwigisha abagomba kuba abakozi uriko muri bino bihugu byacu umugani wa Jezi ngo ivyimugwa n'ivyinshi mugabo imbuzi ni bake ayiwacu naho abakozi ni benshi mugabo arema akazi ni bake nuko ishuri ritigeze ryigisha abantu kwiyumvira no cyabishije gufata ku mutwe ibigeno biboroke mbere kandi n'ubiborotse ejo n'umwigisha niyakubaza ngo ibi nibi nakubwiye ko bimeze gute ukavyishura neza acavuga ati wowe ni wowe uri ncabwenge ya gose oroke wafise imana yo gufata ku mutwe kumbura iritararenga nturitera ingata utarapfa kumure naho vyapfuye vyinshi wo bizura bagenzi sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nizere ko meze neza nanje ndi bien sana no musi ndabazanye mu cigwa kugira ngo iki cigwa reka kitubere icigwa ngurura buzima ndema butunzi canke ngwiza butunzi bitegwa naho ugeze umunsi umwe nari mvuye mu Rumonge niyo nako ndakorera agaciro media niyo twari turi kandi umengo twari kumwe na Jeff sinibuka Jeff bari twari kumwe yabuye yari Kevin gucyonye okay yari umunyamashusho kamera dukunze kujana ku matere hama muri nari njemo mvuye mu Rumonge nje ngahi Bujumbura tuhura n'umukoreya yanwitabigisha kabisa hama cyatuze turaganira nsanga ni n'umuvlogere donc ngo yerekana atembera Afrika yari yavuye muri Tanzania injira yari Makamba hamu yerekana azarenga Bujumbura tuze turaganira ambira ibihugu yaciyemwo ambira amateka yiwabo ukuntu bafite uruganda ruteye ubwoba gusumba izindi rwa Samusanga baruzi benshi bayizi kwikora amatelefone bita Samusanga nyene nababona Samsung okay mugabo rero ni naho yambira ati rega ati abantu benshi kubera ijya brand ya Samsung yadanaje amatelefone cyane muri Afrika no mu bihugu by'uburaya kandi n'abatandukaniza ati ugize ishora hari yasize ishora ngahi wanyu ati rero ati rujya ruganda rwakora ibigwanisho rwakora ama blend rwakora indege rwakora donc n'uruganda rukora ibintu donc bitangaje byinshi cyane so turaganira rero ambira ati hano henshi muri Afrika naciye kinagenda habona ubukene ati namwe burabona nk'ahantu turiko turacibana barajyaraheze kandi ko government twako turaciba ibyo byari bihari aca maze ikibazo kime gusa atukinyijwe mu ntuze imwe umwe twako turayaga ariko ati ni impamvu imwe itumye Afrika ikiri mu bukene donc ituma ibihugu byinshi vya Afrika ati uko hafi timunumengo bibayeho cyo kimwe nagenshamo ati urabona ko bihajije byinshi bateba ku mabarabara internet ati amahinguro ati ni make kandi mato ati mbwira rero ikintu kimwe urumva ubundi umuntu waje ati bino bihugu bikinye kubera iki wocu utanga impamvu nyinshi par exemple ashobora kuba ari ibijanye n'amakoribisyo ndavuga ibiturire ibijanye na mauvaise gouvernance donc nta bonne gouvernance bikumbure ibijanye no kudakunda igihugu kumbure ibijanye n'ama education atari nyayo wotanga byinshi ati bimbwire rero mu ijambo rimwe vuga kimwe gifise inkomoko ibindi byose bikomoka kwe nanjye numva ndakibuze sinzi woro kuradukurikira yuko aico umurasha kwandika muri commentaire tuyage dukeburane ama niyo nubundi nakomeza kuyibaza ati none koko ibihugu nyine vya Afrika bipfirahe kuri twebwe dushaka turi nareke ibyo bihugu vya Afrika kuri twebwe bipfirahe urazi ko no munsi usubiye kubazwa ico kibazo no usanga nucamuga education bagenzi hari umurundi je ngira muramuzi go with J no mu YouTube akunze kuzunguruka ibihugu byinshi ucize yavuze ko amaze kuzunguruka ibihugu 200 kandi hose no mu turista yaguma agenda gutya nibaza ko muramuzi abadukurikirana muramuzi ko no kuri chaîne ndamaze kumushishaho hama ujye J afite amashuri 6 mbwa murumva yuko ururimi rw'icyongereza ubujya ruvuga ni bien hama
ejo nahoze nibaza ku mugoroba ndiko ndibaza ni none nk'ubu nk'umuntu yagiye kwiga indimi ma literature akaduzo dogasanga hariho n'abagira ibyo by'ama traduction sitikondo byita ngo traduction usanga biga ibintu kubikura mu rurimi rumwe ujana mu rundi. So cy'umuntu yize dufate nka anglais swahili canke anglais français swahili kumbure canke yizemo kimwe muri ivyo. Najeje no kuri université mu Kirundi murazi ko ari kaminuza iryo jambo kubwanje ntabwo ribereye. Nibaza ko université ryorondere gwirindi zine y'Ikirundi basi kuvuze kaminuza ngo umuntu yaraminuje muri iki kandi agacava atakizi no gikora. Nibaza ko giye kwitwa kundi pe. Rero umuntu akaminuza muri izo ndimi kumure naho yomenya kuzivuga uretse ko ari abo nabonye n'ubundi bavuga ngo nizo baminujemo kandi gusanga ntibazi kuzivuga. Mugabo kandi umuntu yagiye kwiga izo ndimi n'uwundi yatembereye akazimenya. None nibavuga ngo nk'ubu nk'ugeje icyo tuvuga ngo ntiyize kubera ko urumva uwundi turazi ko abifite n'urupapuro yavyize kuri kaminuza ngo umwe ngo ntiyize ariko uwundi yarize ariko bazi bimwe. None ese kandi nakano wumvamo burya ukwiga none ni kuvuga iki? Ukwiga no kumenya icyo utaruzi. None ukwiga n'impaka nicare ngaha unsigurire nico tuzaco twita kwiga kweli cyangwa kwiga nico ntarinzi hama nakimenya. Nk'ubu jewe nk'ibi bintu by'ama computer ndi mu bantu bazi gukoresha mudasobwa ndakeka ku rugero rutari rutoya. Mugabo urazi mudasobwa iragutse ordinateur uri wese imenya ko ibihuye n'igisata ashaka ko yimenya ko nyene. Mugabo ndayizi mupe ibitari biki ariko nta shuri narimwe je nigeze nigamwo ibijanye na computer nta narimwe kabisa. None ariko cumbwira ngo nayo nize none nayimenye gute? None navutse ndabizi nigeze kuba ntabizi hama ndabirondera ndabimenya. None navyo nize kweli naravyize. Hama ku bintu bijanye n'indimi namye nibaza iki kintu dufate urabona nko mu bisagara ho harasirimutse usanga ari amashuri za maternelle hajya abana batoya b'imyaka 3-4 baje gutangura. Ibaze nk'ubu nk'iyaba bashaka ati turashaka abana bashoboye indimi gusumba ibindi none baguca babandaniza muri urwo rurimi nyene yari kwirirwa rava bacaje kumuvanga n'ibindi bidakenewe. Dufate nk'ubu bamuhere muri gardienne none mweza ko atoshika mu wa gatandatu yice yibandaniza kimwe ntuze kumuvanga umushiremo ngo za matematike kandi ashobora no kubatandiza ki yikenereye akaja kumbure nimba shaka indimi français anglais swahili go akajana nizo gusa. Umwana yuva muri maternelle gushika 6e n'umwigisha wa kaminuza mu rurimi atazi ko bohangana. Ikibazo rero nimba umuntu aje gufata igisata ageze mu mwaka wa 11 uraza makuru menshi abamaze kuja mu mutwe adakenewe pe. Ko je ndibuka ndi mu mwaka wa 11 nkarendi dushitse ku ishuri byaranderanje uko wasanga umwana aja guhama amakuru y'inkino yose yumvirije amafilme yose yaravye urumva amaseri yose yaravye wasanga ari byo ari karavuga n'umwisha ari karigisha mu guhunda reka kumena amatwi avuga iby'amafilme kwa no kuvuga ko kiregeye umwana bagiye kumutanguza mu gisata runaka mugabo mu mutwe hazaragiyeho ibintu byinshi bidakenewe gute bitari guhera hari hasi yagaje yibandaniza n'ikintu kimwe. No kuvuga cyo no munsi nico gituma nebenza ni umuri ikintu cice ngaha Afrika kimwe ni education. Kuri izo mpamvu zose ndiko nababwira umwana yibwira ngo yarize by'ukuri ugasanga ntiyize. No yize iki kandi dufate okay ariko muraturaba mutunze izi smartphone benshi mwarize kumbure narize mu givyo nize nta nakimwe ushobora gukoramo nta nakimwe wapi nacinja kwirondera ibindi munavyombeshaho ari byo bijanye n'umwuga nkora wa itangazamakuru mugabo siyo nize mw'ishuri ikada siyo nize mw'ishuri kandi nibaza ko niyo ibintu vyiga mw'ishuri nibaza ko bitari kuntwara umwanya nkuko vyagenze ibi navyize umwanya muto cyane mw'ishuri bavyiga umwanya muremure kandi bakava batazi kubikora
ni muri bangahe mukora ivyo mwize peut-être ngira abaganga muga naho nyene iyo uravye uburyo ubwo buvuzi nabwo nyene bumeze ari ikintu cyambabaje umuzungu w'umuanaliste yeka aravuga ati abanyafrika rero mwabantu nimba mushaka ko baguma mu bukene genda icambere mu bajagarike mu mitwe mu bateranye mukoresheje amoko yabo mukoresheje imiryango yabo mu bateranye mukoresheje amadini mukuyi n'Iburaya mu yatware yiwabo baje babaho bacanganyikiwe n'ivyo hama mu mashure mu bashiriyeho systeme ibarema makajagari agume yibwira ngo ari kariga ariko kuvyukuri uri ariko yiga gufata ku mutwe ntuzi umwigishe kwiyumvira uzumwigishe gufata ku mutwe urumva kandi aho nyene gufata ku mutwe uzumwigishe gufata ku mutwe ivyakozwe kera urumva abagenzi iyo niyo system ihari that's why usanga ikintu umuntu akubwira ngo yarize nije kuri ntacazi gukora mugabo genda muri formation y'amezi 6 urabiko ikintu umazemo y'amezi 6 utagikora nk'umu expert mugabo uramaze imyaka 16 18 ushika muri kaminuza urayiheza uronubwira ko za master mehe ugazanga nturi umuhinga mu kintu nakimwe none turiko twigiki naho nca ntangura mvuga nti jewe no munsi umbajije ikintu kimwe no apana bibiri kimwe cishe Afrika ni education idapanze neza kandi nkako ipangwe neza gute ibihu donc hama hariho ibihugu rutura bivuga ngo turabafinansa muri education ibi byuko donc nimba iyo ukeneye ikintu ntushobore kucikorera ukuboko kuguhari nako kukuganza oye nuko kabisa ati genda mubigishe bise nkaho mugira mureme abakozi mugabo nimwigishe abaja kurema akazi oya nimwigisha abagomba kuba abakozi uriko muri bino bihugu byacu mugani wa jezi ngo ivyimugwa n'ivyinshi mugabo imbuzi ni bake ayiwacu naho abakozi ni benshi mugabo arema akazi ni bake nuko ishuri ritigeze ryigisha abantu kwiyumvira no cyabishije gufata ku mutwe ibigeno biboroke mbere kandi n'ubiborotse ejo n'umwisha ni yakubaza ngo ibi nibi nakubwiye ko bimeze gute ukavyishura neza acavuga ati wowe ni wowe uri ncabwenge ya gose woroke wafise imana yo gufata ku mutwe kumbura ariko ngo ni wafise ubwenge bwinshi ariko ugiye kuraba la resultat muri bwa buzima rero inyuma y'aho mashuri niyo ucubona ko itandukanira uri so murantunga bataza kubyumva nganje ariko je ndiko ndabona yuko igisate ca education arico kibazo nyamukuru gituma n'umuntu n'iterambere giwe ripfa witwa Jean Marie Nivyayo ndakeka kubakurikirana Agaciro Media mwarabonye ibiganiro vyiwe yabeshije umwana wiwe ku mashuri 6 aca muzana mu ruganda gwiwe ati no je umwana wanje ntazoje kubandanya tangwe kuje kumushiramo ari ama histoire abayitrere y'Iburaya iriya misozi y'Iburaya baje kumwigisha ama geography baje kumwigisha kwa maguru y'ibihori we niko agomba kubivuga kandi nanje ngaha mu ruganda hari ibintu yo kwiga by'ubuzima ati no ivyo histoire ivyo geography biramufasha iki uwo niko yabibonye aca irondera umuntu azi ndimi ati lendi umwigisha w'igifaransa azobashitse hagiye ku kazi anyigishiriza umwana igifaransa mardi w'icongereza azobashitse mercredi wa swahili azobashitse jeudi wa mate na physique azobashitse kubera ko uwo mwana bakora mu ruganda rw'ivy'imiduga ngaha donc bagira ibintu byo guscanning imiduga donc ni garage bafise garage ziteye imbere n'izi modoka z'Iburaya hafi ya zose zikorerwa iwabo utajanye iwabo ntibikunda so ibaze rero none nk'uwo wese ko yakoze nabi ika uyu mwana yego uravuga ngo afite amashuri 6 genda mu uzanga gusomvya ubumenyi kuri tele kuvye shoyi gukora uzanga aturenze za ndimi araturenze physique araturenze hama ngo una amashuri afise arafise none amashuri ukwiga nkuko natangwe mvuga ukwiga no kumenya ico utaruzi umenye utaruzi none no bawizi we uko niko navyumva
wewe uno munsi none iyo uravye iterambere ryawe kuko mu Kirundi bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito kuko ukiri muto wewe waragorowe kubijanye no guhugurwa nyezina kuko uno munsi urafise ivyo agaciro utahoze agaciro urafise kumbure n'ivyo wahoze agaciro umunsi ubona ko atagaciro ahubwo bifise igiti kigororwa kikiri gito urafise abakugoroye donc ngo kwigisha ubuzima none twiga kuyera iki pour avoir une meilleure vie turongo ubuzima bwisununuye none ubwo buzima ubona tubufise nimba tutabufise byapfiriye twigeze tugororwa nta guide b'ubuzima twigeze turongo sino warose umugide burya naho ushaka ukiga amashuri makeya uretse ko hariho murantunga nimuze kunyumva nabi hariho byukura abatezwa kugubananya biga kandi bagira amashuri menshi oyi nk'abazoba indongozi z'ibihugu abazoba barongozi bayo ma département birakire mugabo guca dufata ko twese ubuzima rero tubwiza guca muri iyo nzira I don't think so twese ko nituzobaho kumwe oyi nuko rero ariko iritararenga nturitera ingata utarapfa kumure naho vyapfuye vyinshi wo bizura iratrape ahubwo ubone nyine yuko ivyo wize kumbura atari ivyo bikumure bya bikenewe ahubwo no munsi tangura wigere bikenewe munda ndafungura ndaza kunwa tete nayo rero tuyishopping nayo tete tuyigaburire ibintu bikiriye ko tuyigaburira kugira ngo turondere ryaterambere cyane cyane yuko nk'ikintu wumva wifuza guteramo imbere wiyaranje ntuzubura iminota 30 ku munsi yo kirondera ubumenyi cyo kintu nyene wumva wifuza guteramo imbere iminota ni buri 30 par jour iminota 30 muri 24 heures ntabwo ari myinshi cyane no ihe discipline ugwane n'ico kintu uko biri kose bizokunda nawe utaha rero nize ko wagize subscribe chaîne ya Omdishanima tuyishisha ko bino vyumviro donc kabura ubwenge bituma twoja ku murongo maze tukibaza ku buzima cyane kandi tukigorora koko vyigwa ngorora buzima ariko kandi ku bantu bayikurikira nasanze ari bice 36 kugenda bari abone donc ibice 64 bose ni bari abone nawe uri abone utari abone yaboneshe donc yaboneshe ikindi kandi nuko ushobora no kuba umwe mu banyamuryango bari active les grands membres ico kintu nzokibasigurira neza ariko ku bantu bari mu bihugu bimwe bimwe nk'u Burundi abo ntibashobora kuba ba grand membre biragoye mugabo ku bantu bari mu bihugu bifise eligibilité barabizi uza kubona hano winjira ha join urashobora kujoininga uwadutera umusada ukaba mu grand membre ama tukagira tugahora tubana nuko rero turabashimiye naho utaha bye bye.